twibukanye gato uno mudada muri karavuye muri Saudiya acaza aronde umuhungu yamuri ifaranga yiyo muravyibuka ijya sena muravyibuka ingene zagenze byo biganira cyane n'ingene no bivuga asile yako manyagirita amafaranga najya amafaranga yatana yose natayuzi none atayuyemera none yo bikura gute ahubwo nubumara ya bwawe yarabivutse yarabivutse ko tonkorera ngamagana yamurisha namurisha tu sintoburi cyambana ndakurogewa ndakuroga nakupika shimi asile ngamakunyi ndakuroga nakupika shimi iwe ibyo ni byiwiwe nene navuga ko ari kwa muganga kadima urubanza rwaje namaze kugwitungana narusize mu gipolisi rero byanga bidakunda tuzogera kumutura kwa muganga tugenda kwa gusambira imbere rimwe yaragezana nahantu ndiyumvira yuko mushaka kwa mwasubiranye mu vy'inkundo ti aho gaciye nta gwankowe niko bimeze oya gusa ni best friend nyene ni friend by'inkundo n'umugenzi tu mwahisemo kwibera abagenzi ya twese no kuba abagenzi nibyo shikana tukinja mu rukundo Buta wakumira ukaja oya ibyo nibyo bigikunda kweli ya kugana umumesha man none icyambere cyobuze kwanza kubisubiza ubwenge bwawe nyuma urahabe ivyo yagira nkorere kibo bintu byantangaje ngiye kubasaba ko ngira ndabashire muri mwireresi yanje muri project yiwanje ya cinema izosohoka kwa gatanu cyarantangaje cyane vraiment ingene bavyakiriye bose nabo miga bari peace bari bien twaragiye no mu kambi by the way mutubona video turi mu kambi sigura twarimutse we turagenda turabana mu nzimwe abakoga hariya abahungu hariya yari ubuzima bwa ambiance cyane ariko byarantangaje cyane ingene babanye bano bantu warabona nize ko like umenga nta kigeze kibaho kibi ubukunda kuza muri ville ukabura uteramira uba wagendanya abana ukabura ubasiga inyishu sahanda atari muri Fanzone muri Fanzone twabateguriye ikibanza kiri VVIP zanye no mumenyereye kubona zikinwa mu bihugu vya Buraya biciye ku buhinga bwa none nk'amaje video n'ahandi muzisanga atari muri Fanzone muzuhasanga za jeux za PlayStation zigezweho za modoka za réalité virtuelle arizo VR ushobora kwitembera mu bindi bihugu cyangwa ukaja mu macourse internationale wibereye mu Burundi muzodusanga kuri Boulevard de l'Uprona en face ya Budget cyangwa mutwakure kuri 71 371 405 Dora mukije bakunze ba Isaac TV amugera merci bien merci kandi ndagaruze kandi muri episode y'ibigano byacu bicaje by the way guys ndagyohenda umunezero udasanzwe kujya nyene uko vyamye ushaka kuryoherwa utwenge madame wawe utwenge sheri wawe utwenge umuryango wawe utwenge tantine wawe na handi hantu haryoshe wo kumutwara ugira umutwenzi atari muri fun game rero iri muri ville na game nyiragezweho urabona urashaka kwambara iziya game kwa kumahera make cyane ashukigutira abasabiri hari abarimo amaji barimo ibiki cyose kabisa hari ni mwake nimwitinye rero tugenda kukina games zigezweho zazindiza kaga je nitwa Isaac Classic Drizzy ni wari kuri kamera maneko ushatse kumwita maneko ntacyo bitwaye Drizzy amazimisa nteza abantu ariko ntacyo bitwaye Imana yarabikinze ni byamuhitanye wenyene biramusha ndi kumwe na Butati ndi kumwe na Demoiselle oya ni madame araka akani ka madame ni madame ni demoiselle akani ka madame ni madame Asile ni bon meze neza Asile shaka rero muryoherwe mucangamuke tuyage dutere inkuru sivyo none yego nisi yego umuntu ko turabari mu iravuga ati naravye iganiro cyaba Isaac na Asile na Butati naryohewe natwenze by the way bantu murabazi Butati ni mzee wa matati nyene umva ya amatati rero yararimwo na Asile murayibuka twibukanye gato uno mudada muri karavuye muri Saudiya acaza aronde umuhungu yamuri ifaranga yiyo muravyibuka ijya sena muravyibuka ingene zagenze byo biganira uyu mutipe nawe niwe yari wa muhungu yari amafaranga y'abandi karagumuka ngo sije nari uyaturaze kundira amahera yanje ndinda ndakwereka ico ndagukorera nimba agiye gukora ibiki bana camuvyimbya camuvyimbya amahuhu camuvyimbya vya bindi binganuko camuvyimbya amabateri bateri ziravyimba zihaka mu guturika sinzi operation yakozwe rero girakire
urabona rero Butati yakize ubu ni bon ameze neza icyatwicaritse ngaha rero cha kumenya inyuma y'igihe story byagenze gute hareze igihe gato hareze amezi menshi baravyibuka baravyibuka ariko shaka za kumenya background gato bijya bingene byagenze ariko kandi shaka kumenya shaka ndinga kuba presenter nk'abakinyi bari resi bagiye kuboneka muri cinema yitwa Coffee igiye gutangura kuca kuri YouTube channel itariki 30 vendredi episode ya mbere sambiri top ijoro izo bigiyeko amasaha y'u Burundi sambiri ijoro sambiri top imana idufashe ebana connection bataziciye umyaga nk'udacitse izo abiri hewani sambiri ijoro mu ipange rero movie yanyu nziza cyane Coffee izo bigiye kuri YouTube Butati n'uyu rero muri yo cinema Coffee nibahuza no muri yo resi nibahuza ni mutuna mbanda yake nuko rero navuze byinshi reka ndaba umwanya Ansile ni bon ego ni bon akuri imyaka ni meza no ko Ansile ntaranywa royal yema menga ntukere but shaka royal baguze ka royal ni uzi suko batuja ku ka royal ndazinika kugwa nawe Ansile kuva tusubira inyuma gato kuva zijyanduru zihabandi ukigano cyanyuma twakorenje nawe cyarigana uko uravuga yuko Butati atari we wamuroze kuko urumva nyuma hage byarazanye induru birakwegana shaka mbarire Ansile byagenze gute wahavuye mwitwarira Butati umuryango wa Butati wahavuye kurondera byagenze gute kugeza no musaba mugeze kuko je ndibuka inyuma yaho narabarondeye ndabasaba ko dukina na cinema ariko shaka mumbwire ava yaho nyine byagenze ahama imbere na byose kwanza mbaze kwanza kubashimira kukigoro kanyu nongera kanisa imbabazi mubona tsitajeje kuko igyaxo yanje benshi baratsita umva benshi byarabababaje araho benshi bumva umenga niba bitahura umva umenga nibyinjira me kubo byo byaratsitajeje no saba imbabazi kandi waza no narabivuze no kuvyerekeye kuri kiya kiganiro kiya cyanyuma azi ko nasabye imbabazi kuvyerekeye biga byaje na Butati vuga ko namuvyimbishe sindi ngo namugire ku mupfumu abantu bimvira ngo ndumurozi umva harora bagusabye correction ngo twereke shayo mupfumu ya konesere ako kagesera natwe yadukoneserera ibitipe biraho ariko abatipe b'i Burundi turagowe umva rero nuko me nkuko nabivuze vraiment biga bintu byamushikiye Butati nukuri ntihari jewe sinzi umutwana so amabati byimbishije ama yiwe oya vraiment ibyo kintu sinzi n'umufumu sinzi nawo bumuhera n'umutso kwina umwana n'onze urumva hama nukuri ndashima Imana wahavu umwitwarira canke bo waragiye kumuraba agwa waragiye kumugendera Butati waragiye kuraba yaraje nyene yego canke yaraje kwishyuza kuzana convocation amaze kumva ko abakike kibazo ndibaza aragize ubwoba yavuye mvira ko bavuga ati wa muntu kumbe no mugesera bice bituma ko acishiramo kuza kundamutsa kuraba ukuntu wamerewe bice ndibaza biragenda ukuntu nyene ndibaza arabivuga nawe nyene ibintu vyake okay ubwo neza active navuze ati je byinshi muri bo ndabizi kurumva ndabari hafi ariko shaka bavyivugire bonyene kuko bibaraba bonyene hanyuma yaho Ansile nyuma yaho narituye ubutungane muri make nditura ubutungane wewe witwarira umuntu agwaye nta soni kandi yaragacanye yari bamaze gukira no gusa wararindira arakira yarakize nyene sinzi vyiwe ngira ngo araza kwivugana none ko pare yiwe okay abaye kutarabandanya nyuma yo kumitwarira shaka kumenya Butati kuko ndibuka ndakugendeye ugwaye byace bigenda gute basanze ugwaye iki warakize bwaro burozi nyene nkuko twari turavyumvira kuko ndibuka wari wagumurira Ansile wasanze ari Ansile nyene yabitumye byahabaye iki oya gusa urumva Ansile yagombye kugwa mu yabira kuko yari yamaze kumpigira guhiga yarahiga mu bisanzwe ishari yaragira ishari kubera bijya bintu byaba nasi shari unagufite ifaranga kubera bijya bibazo by'amafaranga yiwe urumva nanje cangira ibibazo kivuga ati umwe yaragize imisi agira ishari ndibaza niwe yababigize ariko ntabwo yari we twaragerageje turagenda ku bitaro bara ku mudokiteri bararaba basanga
za ngwara zifatira mu bihimba vyirondoka nyine nk'abahungu biterwa no gushira abashuzi bwa cyane bavyita umushipa mu kirundi ari ukuntu ahazama umushipa ni kirundi umushipa umva ni ingwara mu mabateri mugabo mu kirundi bashaka bavyita ngo umushipa hari operation bakugirira bange operation hama cyasanga ni ingwara y'ikizungu y'amazinda naho nafise kumenga niwe cyasanga kumbe ni ingwara benshi kubera ko wagumusemerera ansi kuko ansiri yari yavuze ngo zonkomesha ndagakomesha rero urumva ni nkaho jya nawe ati wewe je ntuzorara ha muntu akacara arapfuye bacha bimvira ati ni wa muntu abigize rero ico nico cyatuma abantu tuca tugira amazinda ko bari ansire ibintu nk'ivyo bwo twasanze atari we vraiment ari ingwara isa okay ansire maze kumwitwarira maze kumwitwarira ubutogaye bwarantunganyirije kandi nkashira yarayemeye y'amahera ya miliyoni 20 yarayemeye munyuma yarayemeye none ntiyayamaye yaraguha bakuzi ba Active murumva ko amafaranga yaramuhaye bari banyemereye izi zitanu ndacakwishyuza umwe hari umuriyoni umwe atarama muri zitanu ziwanje amaye zina niyo mpamvu ndiko je ndabizi niyo mpamvu babwiye ati ndishaka kuvyivugira shaka bavyivugire bonyene kugira mutahure ibyabaye umva muri make nyene umuryango wo warakoranye hamwe umva warabimfashijemo naho nyene no bashimira abavyeyi babutati kuko mzee Kipora bananyisenyere ko arabavyeyi vraiment baravyirukamwo uza indira ko turabana Kipora maze kumva bari kwakwishyuza 20 million byageze gutemo wo Kipora yo rero hafsina ahubwo yaramakije n'umuntu w'umupapa urabona ko ari umuntu menga n'umujene agezweho nyene umva n'umupapa mugaye ifata nk'umuntu vraiment twara yaramakije warufa ukura franga za wanamke ivyo nyagutumye nakwigishije ure ukora kazi bikirondera ibintu bya tamanyingi mambo mengi lakini icyo wawe naho gishira yaragerageje nyene bari ngunganya baragurisha ibintu bimwe bimwe barandihira birava mu nzira yego vraiment nuko asili bila tahuruma nkigongwe vraiment okay sawa barakurishe munyuma mwaciye musubira guhuzana butati je mbwira ingene mushobora gusubira guhuza n'umuntu yashatse gufungisha yari yemeye ko azona gukomesha kuko biboneka ko iyo tari kuba yamuriha ari guca gufungisha uyo mutima wawe kuye kumva kandi ko mwosubira kandi kwicara nkuko umuyage kuko inyuma ya okay twese mihangane karagaciyemo shaka menye kubera iki wemeye ko musubirana kuyaga kandi uzi neza yuko yakwivye ko yakwivye ko ashaka gufungisha agomba kubifunga mu bisanzwe twebwe urumva abantu tubaye ukuntu utandukanye mu bisanzwe hari ukwizera bamwe dusanzwe twemera mbo hari n'ukuntu usanga twararizwe comportement kwikomporta ukuntu dusanzwe tubayeho kwihanganira ibiba byose bishaka gushikira umugabo nyene niyo dutera tuja umugabo yikoreye ibice byose mu bisanzwe yanabonye kuvava kera twarahuza karagaciyemo uko yazana igice amahera zaraza soro nyene uracubona ko aragora kujera cyasanga binguye ko ariko ntabwo twankana cyane nkuko vyaboneka mu nyuma cyagomye guteranya nayo mahera nyene maze kuyamurumva nta kuntu twobandanye ububi ngo tubandanye tubonana nabi kibo mu byantangaje ngiye kubasaba ko ngira ndabashire muri mwireresi yanje muri project yiwanje ya cinema izosohoka kwa gatanu cyarantangaje cyane vraiment ingene bavyakiriye bose nabo miga bari peace bari bien twaragiye no mu ikambi by the way muzobona video turi mu ikambi bisigura twarimutse we turagenda turabana mu nzu imwe abakobwa hariya abahungu hariya yari ubuzima bwa ambiance cyane ariko byarantangaje cyane ingene babanye bano bantu warabona nize ko like umenga nta kigeze kibaho kibi shaka kumenya ansile ibi bintu tubimenyere ku bantu baciye mu bibazo bikomeye cyane nk'ivy'iwanyu rimwe harageze ahantu ndimvira yuko mushaka kuba mwasubiranye mu vy'inkunda aho gaciye nta gwankowe niko bimeze oya gusa ni best friends nyene ni friends n'umugenzi tu mwahisemo kwibera abagenzi twahisemo kuba abagenzi nibyo shikana tukinjira mu rukundo buta wakumira ukaja oya
Ibyo nibyo bigikunda kweli. Ya kugana umumeshamani. None icyambere cyobuze kwanza kubisubiza ubwenge bwawe nyuma urabe ivyo yagira nkorere. None nkagiye iyo ntakira ubwo none ko ari we yari kubagize ivyo agira hajya. Imana ishimwe nuko atari we yabigize. aho naha Uyu mukobwa apana oya nishoshoboka frère. Kandi yaseze nko gufungira. Uyu kumahera bonika kumahera akora kamashu. Ana kamashu. ariko uyirire gusa wirire vya leta Aya pani vya leta. Kumenga wari wayacubuke wayakorera. None ko ari wayampaye ku rukundo rwawe. Naragusofye. Je nta nagusofye nyima naramenye inzu ubwongero bishira hagaragara. Ko yarandungikira ku. Naco kazima wayampaye. Yego vyaheze. Ariko mu rukundo ya never. Never. Namiye uko. Nauti. Eka. Bamubwira abafriend gusa naco. So tuzoba bagenzi kunyene. Ndujijwe nawe. Nawe nyene sindi kunyene twanahuye nandi kwana kutuna. Okay. Murabyumva rero bano bantu by the way barafitana historique mbi cyane vraiment inyuma gato barabanye nabi cyane. Gusa Imana ishimwe bari mu barundi bake burumenga ibintu nabo baba barashwanye bashobora kwicara nyene bagasangira bagahuza nukuri byarangiye cyane gari byarantangaje naho umenga ko bari inama nanga vy'urukundo wapi nawe ubu agwaye ni Wapi? Oya. Ndiko ndakuntu bashaka kunguruza mu rundi ruhande. Nturunguruza. Ndiko ndunguruza. Nturunguruza none. Neza ndacyari ko ndabiramuga kuko abo baragoye murabona ko yampakije. Nijisho ryari kuvayo hayi. Okay, baguze activity mwavyumvise by the way twumvise historique gato ingene byagenze tugere muri cinema turiko turakinira resi yacu igisoba kwa gatanu ko twabivuze ansile amasegonde make ubwira abantu wakaze abantu muri resi urushi cyangwa se coffee Aco nobwira abantu nukuri turabaye ikaze mudukurikirane cyane kuri Isaac TV ama turashaka subscribe yo wanyu turashaka ko mudushikira cyane hama dushikare dukomeza ibikorwa byacu imbere. Ego. Mwavyumvise Ansile ati muzodushikire muri oreresi muzoyibona Ansile yarinde muri oreresi uyarinde muri oreresi muzoyibona bimane filme abantu baratwenza abantu ko reba biraba baratwenza mu cinema pana bya biri bisanzwe unaona butatu ngene umenga ari serie ko mu cinema yari kuye mu buseri hamwe ndumigwa so muzobibona butatsi na akajambo kanyuma Kajambo kanyuma novuga ni ko kwanza ntabwo gushimira wewe waduteye akamo nkaba ndagukenguruka cyane nkaba ntera kamo barundi bagenzi bacu aho bari bo hose bari mu Australia Amerika hose gushikira ikigogwa kweri vraiment tariki 30 z'uku kwezi turimwo saa 2 z'ijoro badukurikirane kandi ntibaze bacika intege bazabanda badushigikira ko natwe kugira ngo tubane twaye ibintu byoshe. Murakoze cyane mwavyumvise rero ireresi yacu coffee izotangura kuja kuri YouTube ku munsi wa gatanu tariki 32 ijoro aho turabereka iyo reresi muri rusange ingene ibintu bizomeze neza bitesa tuzadupostinga kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu ni episode ku munsi cinema iri ifise episode bazozibona hi imbere reka ndabashimira cyane je twa as a classic je ndi acteur yo reresi nyene bije riko ndayipresenta ndizira niko muzoyakira neza muzoyakirana ugweze hama iyo reresi igiye ko ntakigana zo postinga mpaka iyo rere mpaka umunsi uheze ndashaka gushaka ibindi biganiro inyuma iyo reresi ariko iyo reresi igiye ko uyo munsi wose uzohera ariyo two muriko muraraba atabindi tuko turaba postingira kugira muterame neza cyane je nitwa Isaac Classic nari kumwe na Butati hamwe na Ansile monsieur madame aba ex nahuje aba ex hama akantu kanyuma ntugina nababwiye mu mahera twakinye muri yo reresi amahera Ansile mu yansororeyemwo harimwo na twakoresheje muri yo reresi bye bye rero Drizzy ari kuri kamera hari amaneko yariko aratuneka ariko yahuze ivyaneka Imana muhezagire nawe nyene nawe hezagire aho uri hose guhezagire n'ivyi wawe nabi wawe n'ivyo urimwo vyose bye bye Isaac TV.